Mwami Mana yacu, Mana y'agakiza kacu, ijambo ryawe riravuga ngo maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga zanje bakareka ingeso zabo mbi, ngo nanje nzobumva ndi mw'ijuru ndabakize ngize n'igihugu cyabo. Abanyisirayeli barakoraniye mu gihe cya Salomo, wafashe ibiganza by'umwami Salomo umufatanya n'abenegihugu bari bafatanije nawe, umufatanya n'abaherezi n'abaherezikazi bari bambaye amaguru bavuga ngo wera wa Isirayeli, wewe niwe Alufa na Omega. Bavuga ngo Dawidi yakuriye mu ntambara azipfiramo, ariko Salomo ariko arasenga yasabye impinduka. Muri Yerusalemu habaye impinduka mu gihe ciwe, ku musozi Siyoni habaye impinduka. Natwe duhagaze nka Salomo, turi kumwe n'intumwa y'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi, General Major Evariste Ndayishimiye. Turi kumwe n'abaherezi basigiwe amavuta guhindura ibintu. Turatura ngo uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo, itariki ya 18 y'ukwezi kw'icumi muri 2025 turatangaje intsinzi y'Imana. Mu izina rya Yesu mu gihugu cyacu turatangaje intsinzi y'Imana, nawe n'ishengero ryose rya Kristo turatangaje intsinzi y'Imana mu ndongozi zacu na twaba. Mu izina rya Yesu turamamaza agakiza kuhoraho kamwe kagaragara ku kiyaga gitukura, Abisirayeli bose bakajabuka. Mu izina rya Yesu ijambo ryawe ryavuze ngo maze abantu banje nibahuriza umutima n'inama mwese musaba ikintu icyo ari cyo cyose nawe uzovyumva uri mw'ijoro ry'ikizu. Mu izina rya Yesu Uburundi n'umutima wa Afurika, amabendera ya Afurika aseguwe n'abaririmbyi bajeje gutazira izina ryawe. Mu izina rya Yesu turahagaze no ku gicaniro, turahagaze ahera h'urushengero, turakugurusha amaraso y'abapfuye kera. Mu izina rya Yesu ashishikara gutaka agarukana ibyago mu gihugu cyacu, turavuze ngo tubatanze impongano atahandi yigeze kuboneka. Mu izina rya Yesu uyu munsi w'intangosha y'amasengesho y'iminsi 40 mwami Mana muri tuziye edisiyo, turavuze ngo reka Uburundi bwinjire muri edisiyo nshasha. Mu izina
rya Yesu. Edisho kubona ibitangaza, edisho gutunga, edisho mu misozi no mu biyaya, edisho mu mabanki ya leta, edisho mu mabanki y'abikorera utwabo, edisho mu bakozi b'Imana. Abongere bose bakoraniye hano turabasengeye uyu munsi abibendera ry'intsinzi n'izina rya Yesu. Mu masengesho yose bazosenga, umwe wese niyatura ijambo, umuriro w'Imana uzotibuka upfuye mw'ijuru. Ibisigo by'inyatsi kandi byaragaze Uburundi isezerano turabifashe mbere n'izina rya Yesu. Turunze Abarundi ng'umuntu umwe, turabafatanije mu bumwe no mu rukundo rw'umugozi w'amahoro. Turatuye uyu munsi mu ndongozi hari indirimbo nsha, mu kirima kwa Sebarundi indirimbo nsha, mu Mukikuje indirimbo nsha, mu ntara ya Bujumbura indirimbo nsha, mu ntara ya Butanyerera indirimbo nsha, mu ntara ya Buhumuza indirimbo nsha, mu ntara ya Burungi indirimbo nsha, mu ntara ya Gitega indirimbo nsha, mu mashengero yose turatuye indirimbo nsha n'izina rya Yesu. Ababungere mwami bemeye gutanga ikiguzi cy'ubuzima kwisondeshereza igihugu n'indongozi Uburundi na Afurika. Turavuze ngo iyi minsi 40 itarahera, reka amarembo 40 yuguruke n'izina rya Yesu. Aho tuzokandagiza ibirenge hose, ukugira neza kwawe kuze gushungurukire mwami Imana ku biganza byawe mutagatifu. Uyu mubyeyi watuye hano hantu arugizwe na nyir'icyubahiro, yaragupfukamye arasenga, amenya ibanga ryo gusenga. Turamusengeye ngo iyi raporo yayishikanye ibwami, habe impinduka idasanzwe ibwami n'izina rya Yesu. Maze baririmba indirimbo batigeze baririmba, maze bavuge ngo Uhoraho arakomeye kuko yatugiriye neza. Nimuze tumushime kurahirira amateka y'Uburundi bwacu. Mana, Uburundi ni igihugu cyawe, ni itara mpuzamahanga. Turasengera Abarundi n'Abarundikazi batahora bakunda igihugu cye, imitima yabo ihinduke n'izina rya Yesu. Ubazane bamwe bave muri Egiputa baganisha imitima yabo i Kanani, bamenye intsinzi wahaye Uburundi. Turamukomeye amashyi ku bwa Afurika, turamukomeye amashyi ku bw'Uburundi, turamukomeye amashyi ku bw'ishengero, turamukomeye amashyi ku bw'indongozi zacu. Komereje icyubahiro, izina ryawe nirishimwe na hose, mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Haleluya. Gira mugenzi ngo bya bitabo n'amadolari atahaboneka, guhera no munsi bigiye kuboneka. Obyari tuna amadolari atahaboneka, guhera no munsi bigiye kuboneka mu izina rya Yesu.